musazanje mwana wa mama nkeneye umbwira Yesu ariko musazanje wironze nde mu muryango wironze nde mwana wa mama nkeneye umbwire amakuru numvise je ndagutakambiye umbarire ariko musazanje karasimvye ingane n'ukuri urinjya mu muryango uratwanditse bara Yesu mbwire kandi umbwire utampishe mbarira ariko je siniko naragutahura nkayo marira ariko arava kubiki ibintu uri kora nambwa nta nivyonze injyajya nironze nde nibijanye niki ahubwo mpumujo nikibazo nyabaki wumva wabimenya gute jewe nakase itike y'indege ndiyo mvuye kugira nze ndavyumvirize ido nido nyene ubimbwiye nta kuntu wofata umwana avyawe n'umwana wawe uravyumva umwana avyawe n'umwana wawe ukagenda kwica papa yatuvye turi abana babiri ivyo byonyine urabizi imbere n'inyuma turaba abana bavyawe na wewe abana bavyawe nabi wanje na jewe nibo bana bogarutse kuturera none uguye ku mwana wawe uramwicisha erega niwe wamwishe byose barabimbwiye ntabyo kuvuga ngo nurusaku kuko amahodi wese ndayafise wanagomba ngize ndazifisa ariko ico nkeneye umbwire ido nido y'ivyo bintu ndabikeneye ariko kweri musazanje uri umugabo w'ijunja n'ijambo nuko kose wahora useruka mu muryango tukavuga ati mutama ngo yaraserutse ukiyumvira gufata nabi umwana wawe umwana w'umwana wawe n'umwana wawe kandi umwana w'umukobwa wawe n'umwana w'iwanje abandi barayamaze bavuga ati shangazi ni baba kwa hiyo baba utaniambia sister ndatahura neza umubabaro ufise ariko nanje narindi mu kibazo hariyo company na twari dufitaniye amasezerano hari amahera ya ntakaranye rero kugira mbe norekipera amahera kugira ngo ntibanshire mu gasho uko bivuze ndi mugabo cy'umujana cyambo cha wibaza miliyoni amajana 3 nikora kwironka gute byarashitse ntabwo namwishe ntabwo namwicishije nagombye gusa uriya muntu yatwaye umukobwa wanje ntamenye ko hariho umwana naramubikishije umwana ari harakomeye umviriza hageze yaho uvuga ububeshi turatinya Imana musazanye turazi naye urazi ko wigeze mu vyumba by'amasengesho urazi ko wigeze kuba n'umwarimu ubu warasubiye inyuma none kumbwira ko wari ugowe n'ibibazo by'amahera mbwira ikintu je nakumariye mbwira ikintu ntakumariye papa yadesize turaba amatongo y'ibigazi yarahari nanje hari yasinicaye ico nkora uhora ukibona atari uburyarya no kugira itama y'ibintu shangazi ni baba sasa turadi uba sese ndakubwira hari ibintu uba ukwiye kuraba hamwe ukavyirengagiza jewe ndagusiguriye n'ukuri ntabwo harimo ikinyoma na gitoyi umwana rero nubwo uvuze ngo warivugane n'ujya muganga yego kubwira ukuri kose Wifika leo? Kotse. Kubona umengo nimeze neza bisikibazo nyabaki. Ariko wifika ko aho ubona umunezero wova. Jewe ijya nkuru wampaye. Urabona kuvuga munsi tuvanye. Nta mahoro nigeze ngira, sinasinziriye, sinafungura.
amazi yo narananiye ntamanuka. Nukuri narababaye kandi nanubu ndababaye. Diera wanje yarambabaje inkuru yashikanye kure. Uretse ndakubwire wife naje ndababaye ariko nayo nca nkora iki ndarenza ko ahubwo uretse ndakubarire ubona gute twovugana ujya mugama akamuduha uretse igituma ngerageje kuraba ujya muganga iyo aba ari umwicanyi aba yaramwishe. Imagine Padi yaramuhaye miliyoni 2 arajya ariko ntiyamwishe. Nanje kampuni yanjye imeze nabi ndayigwa amahera menshi cyane. Ubona gute twuvugana ujya muganga ujya mwana akamuduha ku buryo Padi atazigiramye n'ikintu na kimwe. Jewe nze narabimubwiye narabimubariye mana uvuze ngo wifi sinzira kumujiji ashikira mu muriro shikira hehe tekereza narabimubwiye kandi Papa Diera uramuzi cyo warantiye aranyubaha mbere na n'uwo munsi nabimubwiye haheze indwi ndabimubariye ahubwo ikiriho nitwemere ko umwana wacu ashobora kubandanya arekwa n'undi muntu atari amaraso yiwe kandi twebwe duhari. Ikiriho uvuze ko ufite amafaranga make nanje amahera ndayafise urazi ko muri wacu atamahera tubuza amahera arahari. Kiriho dukora ibishoboka byose icyo mwana mbere birashobotse nkasubire nzoyurira indege umwana wanjye nzagenda ndamutwaye. ahubwo urazi rero wifi nta kibazo hakenewe nk'umuriyoni ariko je nakubwiye ko mfise amahera make bivanye na kampuni igene neza. Ya wifi izi raki 3 fasha turambye tumubwira ujya muganga umwana muduhe kandi wokoze ewifi amahera yatora kwishavu umusaza nje yanteye bavyumva kwishavu yanteye ujya muganga kuzoba kurimo no kumushimira kuko hagiye abari umuntu w'inzigo w'ikibi ujya mwana ari kumwica nkuko umusaza nje reka aramubwira rero wewe ejo uzomitane muhira hajya nashikiye urahazi ndafise imiliyoni 5 ayo mahera jewe ndarekuye mugabo mbone ko umwana tumurose kandi ko mwiri wacu twakumutse turi abana bakeyi urumva munda ya mama bakumutse kwa papa deje ko tubaye abana 3 rero mitanejo izo miliyoni 5 jewe ndazihevye. Ndibaza ko twaje gufungura umwanya ngira wo kugenda muhira ariko gusa mugabo nga ndibutsa kuva mu gatondo nabonye umenga ntabwo uri muri mood Mama Diera musibazo nyabaye Papa Diera ndakubaza kubera ko misha ndaguhisha iki nacumisha vikuri no ushobora kumbwira Papa Diera ndakubaza kubera iki wamishije ko umuzukuru wacu akiri muzima. What? Ayo makuru yakuye? Ariko Papa Diera ndakubaza n'ukuri umutima wakuye he? Diera yakushirije iki?
ndagukoshereje wambwiye yuko umwuzukuru wacu yapfuye ariko ubu ndamaze kumenya ko ari muzima papa Diera utari umeze uko wahinduwe n'iki uri kubibwira ndivyo jewe umutima wukuye nawuguze kuri bata umutima nitangwa n'Imana ivyo bintu usubiye kuvyumva biva mu kanwa kawe wewe nyene wo kumbwira ibintu nk'ivyo nimba bikunaniye kubaka urugo nico bituma sentare ziriho je gusaba divorce uje wanyu kazibe wowe kuva navuge ntumva nimba uri kuragarukana ayo majambo ya Diera kandi ko ndabona iyo biko birava aho ni mwavugaye na muramuka zawe we ni mwaganira na muramuka zawe sinze subire kumva ayo majambo mu matwi yiwanje navuze icyo ukenera gukora cyonyene genda muri sentare saba divorce kuriko umbwira amajambo nk'ayo jewe Bitasha mbe burya ifoto nabaruwikiye mwazibonye umviriza cyihutirwa muzibire ko ujya mukwe wanje babonana na mushikanje mukuru ko bishoboka kose ntibabonane ndabatumye ndabizeye ndazi ko atabwa mbere dukoranye igikorwa cyane mwana wanje. Okay, merci mama. Murakomeye. Ego turashima. Amakuru y'umugore wawe amerewe gute? Mama, n'amahoro. Turi impore. Ariko nahari amahoro. Hariho akabazo gato cyane kari mu rugo. Mugabo si karekare. Bone bimeze neza. Ufite ikibazo nyabaki. Iyugurure mbwira ufite ikibazo nyabaki gamwana. Mama, kubivuga biroroshe kandi kubivuga siko kubitorera umuco. So mfise ikibazo n'umugore wanje. Umunsi muheruka muhira madame wanje niwe yarari. Narabuze aho nohera kugira ngo ndabivuge, ariko kuba munyizeye mukantumako sofu nze kuganira namwe, ivyo novuga ko ari vyo gushima no gukenguruka. Ijambo nyamukuru
mfise ikibazo n'umugore wanje, ariko ico kibazo naho kihari sindamenya ikibitera icarico. Mwana wanje, jewe ndi Inasenge wa Diera umugore wawe. Nukuvuga yuko mu Kiswahili bavuga ati shangazi ni baba. Ico woshobora kubwira papa wa Diera nanje wokimbwira kandi nkagitorera inyishu nziza. Rero niwe yugurure umbwire ikibazo ufise, nka senge wawe ndakwishura. Mama, nakumvirije kera nariko nagutahuye. Okay, don't worry. Ikibazo kiri mu rugo wanje, umukobwa wanje ari umugore wanje. Kugeza iyi saha je nawe ntitwumvikana, no mu kurangura amabanga y'abubatsi nta munezero afise. Sauf ingorane ashobora kuba zimwebwe, biboneka ko ari igikomere kiri mu mutima wiwe byasaba gishobora gukira. Mwana wanje, ruhuka mu mutima. Icatumye ndaguhamagara nuko impamvu ndayizi. Umuzi wa vyose ni papa Diera. Icatumye ndaguhamagara hano hantu rero, nashatse uze twicare tuvugane kino kibazo turabe ko twogitorera inyishu. Wow, that is good. Impamvu urayizi? Ego. Okay. Jya ku muriri? Musengezana wanje. Burya wari uzi neza yuko Diera